Shengero mwamwakiriye none bigenegene na shangwe basi kwanza. Koze cyane umwami wacu dukora ariwe Yesu Kristo yavuze ngo nimwaba umwe ntibazomenya ko muri abantu banje. Cyambere kira kabiri ishengero ni inkingi y'ukuri. Nahana abantu bamenyera uko ibintu bitunganwa uko ibintu bigenda. Rero kugira ngo bibe bivana bwa mbere uko umuntu yahamagawe. Jesi nahamagaye kurongora ishengero rimwe. Nahamagawe nk'intumwa, intumwa yatanguza amashengero ikayakuza handi kayisigana amani ngo bayarongore. Ubu rero cyari gice kigira nka kane aho duhishengera umuntu ujangiye gutangura handi mashengera handi. Tuma gutangura Ngozi, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Makamba kandi je ni mu kiringo c'imyaka 2. Rero aho tuzogenda dukora tuzasiga abandi kandi siniteguriye nga gusa tugiza gushira ishengero Holy Center kwisi yose. Ibaze rero hamwe byoshika mu pastor w'ishengero rimwe byabishoboka. Amanu twashikirije ni yaraje aho nyene yatanguye ubugenyuzi aragera atangura mu gihogazi atwara ikarusi unaho yaratwara ishengero urundi bwose unaje gutwara iryo ngaha. Muri Holy Center turabigisha kuvakiri kare tumeze bijya bigisirikare bisikara mu mitaka byumva neza kandi dukora inyungu zacu dukora inyungu rusange. Nibaza ko kono banabivuze murakoze. Murakoze cyane ikibazo mubajije nibazo ciza nibaza ko no musi yo garuka ku marezo sosio cyane aracho gituma mubona no mu media mubona muri ngaha muri beshi ngane iteka mukaza hanyuma nari nazimiye kuko murabona hiryo duka gukorana n'inzego z'umutekano nagiye ndafasha umwe nari nagiye muri retraite nanje akeshi yo tugeze mu kwezi kwa 12 kugira ukwezi kwa mbere turaruhuka Amba tubinyesha abantu rero bari batwiteze twiyaza ko twavuyeko abo turagaruka nyingubu nyinshi cyane nagiye gusaba kutubona dufasha gwaruka dufasha inzego z'umutekano dufasha abarundi abarimyi abantu bose turagarutse rero ningaza twarazimiye turanye twariko turakora kandi bamwe hamwe twabonana acanga handi murakoze. Nibaza ko atamanuro nyinshi tumutekera kuko afite ubwenge bw'Imana. Imana yamuhamagaye ko na Yesu Kristo nasho yagiye mu kugira ngo yige gutwara abayuda afarisa n'abasadukayi ariko yihaye Imana byose byaramushobokeye. Igira kabiri ni umwana wacu twareze twaramwigishije ibyo dushoboye abana b'abantu twamwigisha ukuntu abana nabo. Igira gatatu twamubwira igisagara kimwe abasadukayo benshi kirimo abantu b'abanyekorino bateka imitwe cyane abwiza kumenya gukorera abantu bose. Igira kane kumubwira nuko atokorera ishengero ryo ngaha kuko umengo ishengero rya ruguru ishengero ryo ngaha ifite vitesse ubwenge bwinshi ishengero ryo ngaha ni abanyabwenge benshi cyane usanga abana agomba babayo badakora mu buryo bwo kurima batunzwe n'ubwenge mu buryo bwo kwiyumvira. Rero abwiza gusoma cyane abwiza kumenya communication rwego hejuru abwiza kugira abagenzi mu buryo bwiyaguye aribo bari mu buryo butandukanye indongozi amaradio aguza gushigikira aho twashigikiye n'imigwi akagira imara ubugenzi n'imigwi hirya no hino higera hagara ahubwo akawushija cyane kwagura aho twari tugejeje kandi zomushigikira cyane. Yaten ni jambo twatoye mu mugwi wacu nga bita oba ero usanga basibdivize en 4 catégories. Catégorie ya mbere ni bita bronze, iya kabiri ni argent, iya gatatu ni or, ya nyuma ni diamant. Diamant rero ni numuce tugera ko ngaha uba waramaze bwa mbere kuri umunyeshengero, iya kabiri uba warakoze igikorwa mu ishengero kigaragara,
kigira gatatu warakoze igikorwa kinini ya mu kibano gukora ama ONG ama entreprise afasha abantu benshi aho rugeze kwijyama abageze gutanga amafaranga angana n'umiliyoni urenga mw'ishengero ku kwezi mu gushyikira ibikorwa ugeze kuri Heraten yo diamadisi n'ibita diamadisi bisanzwe uruburu ero agerageza gutanga n'ibiburi amafaranga no muri ari rero turifuza ko abanyeshengero bose abantu bakora cyane bakoresha uburyo cyane so kugira ngo ndayitwe kubyo usanga kizigenza ariwe komanda supreme n'abataha umusirikare baciye bandera iteka barayi iryo zina ya Heraten kugira ngo ndongore abantu bose batanga umuri ari ukwezi ku kwezi nga muri Holy Center rero twagira ahantu mwumva ab'Heraten babaye 15 nawe muzokumva twagiye gukora inama zacu kuri Nyamibi cyangwa hantu turifuza kuvyura urunganga muri kino gisagara ko abantu bazimana ariko kandi bakora ibintu bidasanzwe ndangiza ndabwira ko umuero umuntu itandukanya n'abandi yisunze ibikorwa n'ishaka ridasanzwe hanyuma akagira umutima wagutse ico yizeye akirekura bakakibaye murakoze mbaje ikibazo gikomeye cyane kuko abantu benshi bama biteze ko haba amatora ariko sinibaza umuntu yatoye Yesu Kristo kugira ngo abe umwana w'Imana sinibaza n'uwatoye Petero kugira ngo ahebe ubwato bwiwe akurikira umwami Yesu Kristo rero mu nzu y'Imana ariko bitakuregwa igihe twahura niho yaragiheza amashuri twahuye agiheza amashuri kwitaba ikarusi nibaza ko twabaye agomba gire mariage twamushigikira turamwigisha ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana turamurira aragira imodokari ya mbere turamwigisha kurondera ubuzi akora ahantu hatandukanye mu nyuma rero ubu ariko arakura mu mabanga kuko imyishengero ya Holy Center bigenda ari urwego yobozi jamwe tukiyumvira maze tumaze kumwumvikana ko tukabisikanya hama no mu gusigwa amavuta turarongorwa kuko na Yeremiya Imana byati nari naragutoranije kwiruso mu nda ya mama wawe si ibintu baza ngo bakubwire ngo uri pastori waba usanga bakugize imbene kandi uri ntama